umuvugizi wa leta y'u Burundi babajije ibijanye n'imigenderanire y'u Rwanda mu gihe uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi arongoye yishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika akaba twomufata nk'umuvyeyi wa Afrika ati none imigenderanire uno munsi hagati y'u Rwanda n'u Burundi yifashe gute uno munsi umukuru w'igihugu arashobora kugendera igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu bigize uwo muryango? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Nivyo umukuru w'igihugu muri kino gihe niwe aramutswa Afrika, umwe bwa Afrika n'umuvyeyi wa Afrika koko, kandi muri Afrika harimwo ibihugu vyose n'u Rwanda rurimwo. Muti mbega none imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yoba igiye kubandanya gute mu gihe u Rwanda ari igihugu kimwe mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika? Hari ikintu turinda gutahura, umuntu ariko ariyumvira ati mbega imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatosekaye gute? Uja gukura imvunja umutamakazi aheje kuyikura arinda kuyimwereka imbere yo kuyita, kuko igihandure kibabaza gusumba imvunja. Umutamakazi arashobora kuguma yibaza yuko ariko aribwa n'imvunja iriyo, kumbe ni igihandure. Hari aho rero abantu bafatira ibintu hagufi bakavuga bati ko ari umukuru w'ubumwe bwa Afrika no kuvuga yuko ibintu byose bizoca vyera ngo de. Hariho utwigoro nk'umukuru wa Union Africaine agira kugira ngo ibihugu byose bitekane. Mbere murazi yuko n'ibi bihugu byo muri no muryango w'ibiyaga binini bya n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamakuru ko bishoboka vyose kugira ngo habe umutekano mu vy'imigenderanire. Rero imigenderanire y'u Rwanda icayitosekaje, hari kumbure abatavyibuka, nuko hari abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bakiri mu Rwanda, abandi mbere bakaba baragaragaje nuko bashigikira imigwi yonona umutekano mu gihugu. Ico kibazo nanyine icubahiro amaze kucishura kenshi, avuga ati mbega none uwo muntu arondegwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, wewe woguma umunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye, uramurekura akaza agacirwa urubanza, hanyuma yeze akera, hanyuma ari ngombwa guhanwa na hagahanwa. Naye handi ugize uti mbega none n'u Rwanda yorugendera, none mwibaza yuko atabarundi bagendera u Rwanda canke atabanyarwanda bagendera u Burundi? Ejo bundi hariko haraba nihiganwa ry'ugwaruka rw'inkerebutsi, mwarabonye intumwa zavuye mu Rwanda. Irega yiberera yaze ni kuri ico kibazo nyine gusa kiba kihari. Ubundi ho wari gucuvuga uti na Rwandere ntibikigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. No kuvuga yuko ako kagihaze niko gakomeza kicarirwa. Umenyesha amakuru yanavuze ati mbega ko abepiskopi bageze aho bakoma amashi batakamba bakaga hasi bati raba nyabuna n'imbibe zisubire zugurugwe musubize hamwe. Ico kintu ni ciza cyane, kandi je ndanizera yuko bashobora no kubandanya baga hasi bashikira umwe wese, bagashikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi batitabaranya, bagashikira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda batitabaranya, nawe urabe ibisabwa hanyuma bishire mu ngiro turabe ko gova handi. Je nuvumenga nta n'ingorane vyotera ivyo. Abo bantu batanguye gutyo barashobora kubandanya, ugasanga mbere barashize naho bagondoza umuntu vyari vyanse ko yigarura. Mugabo mukiri ngaho nyene hariho utwigoro tuba turiho turakorwa kugira ngo mu vy'ukuri ico kibazo kimaze imyaka irenga 10 kive mu nzira. Utwigoro
nk'iyaba twari kumwe n'umuvugizi w'u Rwanda byaca biryoha kurusha, kuko urumva Uburundi bwamaze gutomora buti rekura abo bantu none ubanyegereza iki ubabikira iki, nawe yacagira ati hari utwigoro turiko turagira ejo tuzobarekura canke hirya y'ejo, none ko nabo barekuye n'uno munsi imbibe zoca zugurugwa, nubumenga nta ngorane yoba. Mugabo rero sinomuvugira urumva umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Ego, none muri iyo myaka 10 abo bantu uko bitwa ico gihe bakigenda inyuma y'imyaka 10 baracari ntambamye kungana na kwa kundi bagiye bameze. Inyuma y'imyaka 10 ububi bw'umuntu bushobora kwiyongera canke bukagabanuka, kugira umenye urugero bugeze ko nukuganira n'uwo muntu ukumva aho yari ahengamiye ico gihe ko ari hagihengamiye. Ubu rero nk'uwo baturungikira tukaganira tukumva ati mbega leta y'u Burundi kumva iti mbega ubu mumeze gute, mbega ubu mwarigaruye, niho womenya aho bageze uno munsi, n'ayandi biragoye kuja mu kibanza cabo ngo umenye ngo bahindutse neza canke nabi.